ahubwo hariho envelope ubanza gutahana uwo munsi nyene envelope yawe kandi rero ndakubwire reka ngire ko ndabivuga na cameraman hari arafisa ama projet yiwe do kuronsa abantu bashobora kugufasha kuja mu projet yawe ugakora abiri manini Turabahaye mwaramutse namwiriwe umwe wese bivanye n'ahaherereye mu gihugu urimwo turabaramukije rero ni ku Gasaka Web TV ni televiziyo yacu televiziyo yanyu namwebwe mwikundira aho tubazanira ibiganiro bitandukanye abatumire batandukanye mu bisata byose muba mwifuza kugira ngo tubashe kubaha inkuru zitandukanye n'ibiganiro bibashika ku nyota. Uno munsi rero tubabazaniye umutumire nawe nyene adasanzwe areka duce tumubereka ni mukanya. No munsi ni umwe mu basore bagize umugwi Panda Entertainment hano mu gisagara ca Ngozi harimo nabandi bava mu bindi bisagara ariko hanini bariko bategura ihiganwa rya Miss hano Ingozi. Reka tumuramutse. Ndabaramukije cyane reka ndamutse n'ariko baradukurikirana ariko reka mvuge yuko nitwa Nshimirimana Blaise Pascal ndazi benshi ntibanzi ariko abanzi kurindi zina banzi kuri MC Blaise canke MC Panda nkabandi n'ubuyoboye canke urongoye umugwi Panda Entertainment usanzwe uri kurakora ibikorwa byo gutegura Miss ku Gasaka 2020 mu uyu mwaka twitegura ko izoba vuba cyane. Ndibaza byinshi turaza kubiyaga reka ndagusubiza ijambo. We hano bakuzi kuri MC Blaise abarakuzi mu biteramo bitandukanye uri mu MC mu Kirundo menga n'umushosha rugamba. Ego n'umushosha rugamba canke Master of Ceremonies canke Maître de la Cérémonie mu ndimi zose ndazi mucamo bitahura barambona mu biteramo byinshi cyane ngaha haba mu gihe tuba turiko turorganiza canke mw'uwo munsi nyene ibikorwa biko biraba kuko navyinjiyemo neza mu 2015 murumva yuko mazemwo akanya atari gatoya bisigura ko maze kubimenya ko byinshi kuko plus uko umara umwanya mu kintu niko ugenda uramenyamwo byinshi bitandukanye. Okay, mwambonye rero ni MC Blaise turaza turamwita MC Blaise naho nkumbure twaje mu vya Miss. Igano rero hano mu gisagara ca Ngozi mu ntara ya Ngozi yose ariko batanguye gutegura ihiganwa ryo kurondera umukobwa mwiza niko babivuga mbene umukobwa mwiza canke hari ibindi no mukobwa mwiza ariko ntaba ari mwiza gusa no mukobwa aciye ubwenge umukobwa akerebutse umukobwa ashobora kuja imbere y'abantu agasigura imigambi yiwe umukobwa ashobora kwigisha abandi bakobwa canke eka tuze turakoresha ijambo izina umwigeme kugira ngo babashe kumenya kwi-exprima mu bantu bashobore kumenya kwivuga bashobore gupresent ibintu byabo ari nk'umugambi bafise umva n'umwigeme abaseruka mu bintu byinshi canke ashobora kuba yo defend ibintu vyiwe ego ndibaza n'imivyo ego. Okay, arakoze cyane rero. Hanyuma mwebwe mwese muriko muradukurikirana tubibutse yuko televiziyo ni yanyu kugira ngo muze muronka ibiganiro ku munsi uko tubishiraho uje hajya hasi ubona kajya gakengeri hanyuma uklikemo kugira ngo uzoze uraronka ibiganiro hanyuma ugire no kuri subscribe nyene birumvikana ugire partage n'abagenzi bawe kugira ngo nabo nyene baze barabironka. Yes, tugende rero mu kiganiro nyezina. Ihiganwa Miss ku Gasaka hano mu ntara ya Ngozi ryatanguye gutegurwa mu bisanzwe muri ino misi twavuga yuko muri ko muritegura gute? Ihiganwa uko turiko turaritegura murazi yuko igikorwa ca Miss bisaba ko haba harimo abigeme mugabo nk'ubu turiko turakorera hano mu gisagara ca Ngozi canke hano mu ntara ya Ngozi muri Miss bisaba ko haba harimo abakobwa canke abigeme b'Ingozi bavuka Ingozi canke bafise igisekuruza cyabo hano Ingozi. Rero hari itariki 28 z'ukwezi kwa kane niho twaranshije canke twatanguye ku mugaragaro ico bita inscription batangura kwiyandikisha abigeme
twarashize ku ma platform tandukanye canke ku ma réseaux sociaux hari kuri page ya Facebook canke abantu benshi barabipartage canke barabishira ko ahantu mushobora kubibona ama critères dushobora kurabira kugira ngo wiyandikishe mw'iryo higanwa rya Miss. Ubu rero igikorwa turiko turagira ni kwandika gusa kugeza kuno munsi tugeze ku bigeme bagera ku 9 bamaze kwiyandikisha. Abo bigeme bageze ku 9 ni babandi baba bakwije aya ma critères twatanze yuko turiko turarabirako, ariko tugiye kuraba ngo iyo tuvuga ko hiyandikisha bose ubu ntituba turonka naho tubashira, kuko hari abo wasanga bakwije ivyo bintu byose bakaca basanga umuvyeyi wabo ntavuka Ingozi canke bagasanga iwabo si Ingozi canke bagasanga hari ikintu kimwe badafise, ari amashuri bataraheza canke ari ibindi bivanye n'ama critères twavuze. Rero ubu tumaze kwandika abo bakobwa abo bigeme 9 nibo bakwije ivyo bisabwa, nibo bariko baritegura yuko umunsi twatangaje itariki bizobera ariho bazohiganirwa, ariko bizovana n'abigeme tumaze kuronka, kuko nibabandanya ku muvuduko bariko urabona uno munsi turi itariki 10 z'ukwa gatanu, twatanguye itariki 28 z'ukwa kane akaba hamaze kwiyandikisha abakobwa abigeme 9. urumva ko bazoba ari benshi, bashobora kuba ari benshi mu gihe bogumiza kuri umuvuduko bariko, mu gihe botahura canke bakavuga ati nanje ndi pour yo gukora ico kintu, urumva ko bo bari benshi. Niyo mpamvu rero tuvuga ati mu gihe tuzogera kw'ico gihe abigeme barabaye benshi cyane, hazoba ico bita preselection, donc bakuremwo bamwe hama habandanye muri finale abandi. Ico gihe rero bizovana n'abigeme tumaze kuronka. Ubu ikintu twariko turarabira ko ngire ko nibutsa mbwira n'abatarabimenya nuko dusaba yuko ubura umwigeme uvuka Ingozi. Umwigeme uvuka Ingozi ukaba ufise ibiro bidashobora kurenga na gatoya ibiro 60, ukaba ufise niveau secondaire, donc warize amashure aya yisumbuye, naho ubutaraja muri université turakwakira, ukaba uri célibataire kandi atamwana ufise, ukaba ufise navyite gute uburebure buhera ku metero 1.55 gushika ahandi, ariko utari munsi y'imetero 1.55. Hari abantu bavuze ati kuba twaravuze imetero 1.55 yoba ari umuntu mugufi cyane, ariko ni muri ya nzira yo kutavuga ngo turakumiriye bagufi cyane, ariko kuko twizeye ko bazoba ari benshi cyane hazoba preselection. Niyo mpamvu twavuze ati reka biyandikishe bose abumva bafise uwo muhamagaro, hama tuzoraba kuko uwo munsi hazoba hariho n'aba judges abacamanza bazoshobora kuvuga ati uyu arabandanya uyu ntabandanya. Niyo mpamvu rero twavuze ati nta muntu numwe twemereye gukumira, ati bose nibiyandikisha. Hama ikindi cyanyuma ukaba ushobora kwiexprima mu rurimi rw'ikirundi, igifaransa n'icongereza, mugabo kuwo munsi uzokwiexprima mu rurimi ushaka mwizo ndirimbo mwizo ndimi zitatu murantunga. Ego ndibaza hakuru nivyo tukaba duteganya yuko ihiganwa rizoba muci ariko uko tuzogenda turababwira amakuru nk'uko dutanguye kuri ku Gasaka Web TV, n'ahandi muzogenda muramenya amakuru ku yandi mu gihe muzoza murakurikirana ku Gasaka Web TV n'ayandi ma platform canke ayandi ma channel ya YouTube. Tuzoza turaca ko tubabwira tunabibutsa tubabwira n'ibintu kungene biriko biragenda. Ego murakoze. Hanyuma wavuze ati n'abantu bahejeje amashuri yisumbuye bivyumvikana bafise diplome, abigeme ariko baraturaba bacinga muri secondaire kubera kimwe abakomiriye ndababariza yo ntitwabakumiriye, ariko twarakiriye tumaze mwaba bigeme 9 nakubwiye tumaze kwakira, harimo bane bataraheza secondaire, ariko abo bane bari mu mwaka wa nyuma. Kungere turiko turapanga rero ko bizoba muci, tuvuga ati muci n'imiburiburi hazogera warahejeje ishure. Ego hazogera warahejeje ishure, umva turiko turabakira nk'uku birumvikana yuko ari mu mwaka wa nyuma ubu muci azoba yahejeje ishuri, ariko rero n'abandi ntitwabakumiriye, n'abandi turabakira kuko ntibazotora Miss gusa kuwo munsi. Miss wenyine ntibazomutora, bazotorana premier dauphine na deuxième dauphine, ariko rero ico gihe bazotorana Miss Pop canke Miss Populaire, batore na Miss Cadet. Umva bazotora abantu nk'abo bose. Umva mu gihe uzo buri mu mashuri mato urashobora gutorwa nka Miss Cadet, kuko Miss Cadet ni umuntu abakiri mutoya, nawe uri mu mashuri mato canke
ukiri muri secondaire urumva yuko uba ukiri mutoya ego sinzi ko nagisiguye neza nkuko ushaka niba navyumvise neza rero abigeme ariko batura biga muri secondaire nabo ntibakumiriwe nabo ntibakumiriwe barakiriwe cyane ego barakiriwe cyane nabo bikenerwa ko begera ababijejwe bariko barandika ku makava yose ariko arasohoka canke ku maradiyo bariko barabivuga bagenda baravuga inimero y'umuntu ariko arandika guco akagenda akamwandikira canke akamutelefona akamusigurira ibintu byose uko bigenda uko bimeze nuko bizoba bitunganijwe yego hanyuma wavuze ati nabigeme bataravyara none nk'ubu umuntu yavyaye hanyuma akaba yarasubiranye agapo ari sawa atangorane nk'uwo none hari ingorane ikintu ca mbere umaze kwibaruka ntubugiharurwa mu bigeme gusa ubuharurwa no mu bamama donc kwibaruka bingana kuba umumama umva turiko turakira abamama rero turiko turakira abigeme bavyumvise abigeme babita abigeme abavyaye ngo ntimurimwe abazoca baja muri misi y'abamama ngira ngo izohaba okay hanyuma wavuze ati hari abamaze kwiyandikisha bashika 9 n'abandi barabandanya biyandikisha mbega nk'abantu baba hanze kuko hariho ababigeme b'Ingozi bavukiye Ingozi baba mu Rwanda baba muri Tanzania canke ahandi ashobora kuvuga ati je naho mba hanze cya kintu nanje ntegeza kugiparticipamo ijya evenement bega bo bigenza gute ko nkumbure kwiyandikisha aciye ku telefone byo mugora hari ubuhinga mwashizeho kugira ngo umuntu atari ngaha mu Burundi nawe bimworohere baravuze yuko aba journalist usanga muzi ibintu byinshi nkubu uravuze ikintu nciye nsanga mu bo dufise harimwo umuntu ataba mu Burundi kandi yamaze kwiyandikisha hari umwigeme aba mu gihugu cy'u Rwanda yaragiye mu Rwanda niho yaraheje jino aragenda kubandaniriza mu Rwanda donc hari hageze yuko aza ni hamwe haca haba bintu by'indwara barabugarana umva ubu ntibikunda kwaza ariko yaravuze akiri hari ati ni mu nyandike kuko mu kwandika turasaba ID card bayita carte d'identité umva twara karanga muntu arayifotora arayirungika avuga ati jewe uko bizogenda kose mu byo ndiko ndasenga yuko imipaka izoba yuguruye kugira ngo inze guhiganuka mu ico kibanza cyo kuba miss kuko kuba miss hari abantu bebe babiha insiguro itandukanye reka ngire ko ndabivuga kuba miss si kuvuga ngo ni wowe mukobwa ngo watimbutse ngo ni wowe mukobwa no kuba miss uganyamwo ibintu byinshi kuba miss ahantu dodora barakugururira barakumvira ugiye nko gusaba ama sponsor barakumvira kuba miss nukuri n'ibintu byinshi cyane ndaze hari aba miss mumaze gukoresha ama interview hano baramaze gutanga témoignage yo kuba miss ico bimaze akamaro byabagiriye uwo byabagize n'ikindi kandi muzosanga ari byiza cyane gusa niyo mpamvu rero ngira ko mvuga ati abari hanze bamaze kwiyandikisha nuwo umwe wenyine ariko nabandi bose barashobora kwakirwa ico bisaba nijya cover gusa uraba ukacuraba musi ahantu hari nimero ushaka kurasa telefone ako cyangwa ugakoresha kuri WhatsApp hose birakunda urabaza ati nimumbwire ibisabwa hama nanje niyandikishe nta kibazo na kimwe mwese muratumiwe murakirwa mw'iryo higanwa Okay mwavyumvise rero abigema ariko baraturaba mwe muritegura bashaka baba miss kuko niba ukeneye kuba miss Burundi ni vize kubanza no kuba miss wo mu ntara navyo biragufasha cyane bavuga ati uza kubuterera bwibanza tangura iwawe mu gisagara uvukamo cyane mu ntara uvukamo hamuzo serukira igihugu hanyuma wabanje guserukira intara yes nuko rero hanyuma ihi mu bisanzwe muriko muritegura nka Panda Entertainment ariko harasanzwe hariho irindi sinzi niba novuga ati shira hamwe ariko numugwi w'abantu The Rising Generation barasanzwe baritegura hano Ingozi imyaka itari mike kubera iki ubarimwe muritegura canke muriko mukorana gute ni Panda Entertainment ariko turi kumwe na association The Rising Generation nkuko bivuze Rising Generation yayikoze Miss Ngozi canke Miss Kugasaka haraheze imyaka myinshi rero mw'uyu mwaka ntibavuyemwo barimwo turiko turakorana cyane kandi turiko turakorana murabona yuko n'amakava ari karasohoka hariko amalogo abiri donc Rising Generation na Panda Entertainment bariko barakorana cyane iyi miss kubera ko
ego Panda Entertainment irafise ibikorwa byinshi maze gukora, irafise ama evenement menshi maze gukora, muribuka nk'ama evenement yo kuzana Peace and Love ino n'andi ma evenement menshi yagiye araba nka Noël pour les enfants yabaye ino rya mbere muri intérieur nitwe twayikoze. Raising Generation irafise experience mu gutegura Miss, niyo mpamvu tocubashira ku ruhande habwo murakorana, turiko turakorana cyane aho tuzoba duhengamye gato bazoba bahari, bazoca bahahengamura, umva turiko turakorana cyane kabisa. Raising Generation habwo respect, timo turakorana neza ego. Okay, hanyuma abigeme ifuza kuba ba Miss Ngozi ku Gasaka na kahe kantu mwobabwira, sinzi niyo novuga ati nk'umuntu atari bwavyumvire basi nk'akantu mubwira ati kotuma ko mushitura kotuma vuga ati ivyo bintu nanje no bijamwo nari nagaye. Ya ikintu ca mbere kuba Miss barabizi yuko ntucova ngaho kuko nihiganwa muhiganwa rero hagira ubutsinda, ugize umugisha ugatsinda ukaba Miss ntuca utaha nk'uvuye kuragira nyokorome. Ahubwo hariho envelope ubanza gutahana uwo munsi nyene envelope yawe. Kandi rero ndakubwire, eka ngire ko ndabivuga, uwa mbere uwo Miss azohembwa, premier dauphine ahembwe, deuxième dauphine ahembwe, n'uwundi wese yaje ngaha muri Miss yaje guhiganwa muri Miss azohembwa, kuko hariho envelope yitwa frais de participation azoyironka. Kandi iyo envelope nayone si ntoya, izoba ingana n'ukuntu waje n'ikibanza waronse, kandi ndazi ko uzoryoherwa cyane. Donc uwa mbere Miss azohabwa envelope nziza. Turiko turakorana n'ama entreprise atandukanye, ama companies murayazi yo ngaha mu gihugu cy'u Burundi, uri ayakorera Ngozi n'ayakorera mu bindi bisagara, yose turiko turavugana. Hariho nka entreprise yamaze kwiyemeza yuko mu gihe Miss azotogwa w'Ingozi akaba yiga no kuri université, bazomurihira igice cyane academique. Dufate yuko ari nk'amajana 5 muri ane academique yiwe yaho yiga, bazomuha igice umva ni 250. Ayo amafaranga makeya acasahiriza wewe agasahiriza n'umuryango, kubera wa muryango wari ukurihira ya mahera y'ishure, umva havuyemo igice, urumva ayandi yari kuyariha, umva ntaburi cakora, umva ni ibintu byiza ugenda urakuramo ibintu byinshi. Kandi rero kangenda bivuze, hariho team turiko turakorana yo muri diaspora bari hanze, turiko turakorana n'abantu b'Ingozi ariko baba hanze. Baravuze ati umumisi azotogwa hano Ingozi, twariyemeje canke turiyemeje kuzomuherekeza mu ma projet yiwe abiri. Kumuherekeza rero kujana nawe, ahubwo no kuvuga ati mwawe ma projet ya présence yose abiri niyo dushobora kumufashamwe. Bavuga ati na abiri dushobora kumufashamwe, umva azoba ari ibintu byinshi, kuko hari abantu benshi dufanya ama projet. Nkanje mfanya ama projet menshi, nawe ndaza hari ama projet ufise, na cameraman hari arafisa ama projet yiwe. Donc uronse abantu bashobora kugufasha kuja mu ma projet yawe, ugakora abiri manini meza, arashobora no kugufasha yandi yose wari ufise, ugasanga aragenze neza. Umva rero ikintu ndiko ndatumira abigeme mwese mwumva ko mufise iyo umuhamagaro wo kuba Miss, ni munyaruke mwiyandikisha. Hama bariko barandikira hano Ingozi bariko barandika, ni Bujumbura bariko barandika. Nabigize ivyo kubera iki? Hari abanyengozi benshi, hari abigeme bavuka hano Ingozi biga Bujumbura, bagiye kubandaniza amashuri yabo Bujumbura. Donc boca babura aho biyandikisha, bararondera hajya kuri cover biragabuye. Hariho kwiyandikisha mu gihe Bujumbura, urashobora kuba telefona cyo kabandikira mu gahura bakagusigurira neza, ariko n'Ingozi hose nuko bimeze. Ego abigeme rero muri ko muradukurikira, mwumvise yuko hari abantu bo hanze bariko barafasha, kwa bifuza kuja hanze rero ebana ubu riteguye. So hanyuma rero ku kijanye na urazi yuko Miss Burundi yari yateguwe 2020, irategurwa iragira ndetse no kuri hafi demi final, ihiganwa rirahagarikwa. Nkumbure mwagiye muravyumva bavuga yuko nyine hari ibintu bitameze neza, umushikiranganje arihagarika. Mwebwe murizeza gute abigeme ariko baradukurikira bashaka kuja muri iryo higanwa? Turabizeza cyane, kubera ko Miss Burundi yatanguye tubona, tuguma tuvyumva tubikurikirana uko bimeze kose, tuza gusubira kuronka amakuru yuko babankiye ko babandanya. Uri umuntu ufise ubwenge ukurikirana ibintu, barashobora kuba babujije kubera imvo kanaka nizi. Mwizo mvo Miss n'igikorwa kinini, udashobora gutegura udafise uburyo, Donc
nimba ushobora kwiyumvira n'abandi bariko barankurikirana ushobora kwiyumvira ko wotegura Miss Ngozi canke Miss Burundi wizeye ko amafaranga uzohemba abo bigeme ariko uzoyakura ku muryango ari uzokura ku muryango urabanza ureke utegura ibindi bikorwa ibindi Miss uzoyitegura mu nyuma nico kintu je nibaza yuko bo batari bafise uburyo bwo kubitegura kandi Miss Burundi irashobora kubitandukanye cyane na Miss Ngozi kuko Miss Burundi ni igikorwa kinini kinini kuko ni igikorwa cy'igihugu rero ntigishobora kuba gitoya kuko wakira bavuye mu mpingo zitandukanye mu mihingo itandukanye kandi igikorwa abo hanze bakurikirana cyane kuko bavuga ati be mu Burundi mu Miss batoye ninde ariko si cyo kimwe no mu Miss ngaha Ngozi biratandukanye Miss Burundi ni igikorwa kinini mu gihe natwe tuzokura cyane tugakura mu bikorwa Miss Burundi tuzoyisaba ego yes hanyuma duse n'abarangiza Miss Kugasaka iriko irategurwa hani Ngozi mbega abantu bipfuza kumenya amakuru y'ingene bizoza biragenda boyakura hehe abantu bifuza amakuru yo kuzoza kumwe bizoza biragenda urana nk'uko duhereye ngaho Gasaka Web TV iyi television nziza ikorera online cyangwa ikorera ku ma YouTube ni wabona link gusa ya Kugasaka Web TV uzocinyaruka kwinjirayo kugira ngo urabe amakuru ya Miss Kugasaka kuko niyo televiziyo ya mbere itanguye kwerekana amakuru canke itanguye kwerekana kuva mu nteguro ya Miss Kugasaka kuko ni Miss Kugasaka nayo ni Kugasaka urumva ni ibintu vyiza cyane bijanye ni muyikurikirane mwaba babwira ngo baje kugira ngo subscribe sine babwira ngo bayigire yonyine ni mubandanye mugira j'aime muyirabe interview yose here murabe mwandike na comment muvuga ati kiganiro cagenze guca araho mubakosore araho muvuga ati byagenze neza mubivuge neza kuko twe dusanzwe twifitiye umuco wo kutavuga ibintu byiza ugasanga abantu bariko baravuga amadefo gusa no n'amakarite ni muyavuge kuko ni television nziza cyane mugire j'aime na partage n'abagenzi bagenda barabibona hama ibintu bishobora kugenda neza hama akajambo kanyuma nobwira abantu bariko baradukurikira surtout les filles abakobwa bariko baratwumviriza bumva ko bafise umuhamagaro wo kuba Miss ariko bataravyumva neza mu mutwe takubwiye natangwe kuja mu bintu by'ibiteramo hari muri 2015 ico gihe natangwe kuba mu MC usohoka ukaja mu biteramo ukavayo uganyije ifana y'igihumbi hari umunsi bigeze kudufa gasoni hari mu mpera za 2015 barigeze kuduha ibihumbi 5 donc twabikora tubikunda kandi tukabikora kugira ngo tuzogira icyo dushitseko nico ndiko ndavuga rero abigeme ni mubikore mubikunda ndazi murabi umva abakobwa abigeme bose barabikunda ariko bakabura ikintu motivation donc umuntu aba motiva ababwira ati buri Miss niki mugihe mu muri wose chance yo kubijamwo mwaronse umuntu ababwira ati Miss uganya mwibi nebi Miss uganya ama connaissance kandi abibutse ko ama connaissance ari cyo kintu cyambere kiza kuko iyo mumenyenye n'uyu ni wazokwinjiza handi mugihe mubijamwo bahemba amafaranga uwa mbere bukaba mugeze ku minoti y'amajana 4 ibihumbi amajana 4 z'amafaranga makeya ntiyo buri kinasahiriza mu buzima bw'iwawe bwa misi yose kuko je ndibuka Miss harigeze igihe Miss Ngozi usanga amuhemba nk'ijana canke 105 ubu rero mukaba mugeze ku majana 4 umva se amafaranga makeya cyane barabatumira rero ati igihe cyose wumva kukunda ikintu gikore utitaye ku bintu uza kuronkamwo cyane habwo wite kuri kazoza ati mbe kazoza bizomeze gute kuko jewe muri 2015 iyo nza kuvuga ati imvugo MC ntaco biko biramarira atano ariko barampembe 5,000 umva nzoshikaye ariko kubera iki ndiko ndaviza imbere ubu umu MC n'umuntu ashobora kuba yubashwe hani Ngozi ashobora kuba yubashwe mu gihugu cyose ntibashobora kuza bareke ko kwikorako mugabo kera bavuga ati kuja imbere ukavuga ni ibintu simple reka nawe ugende ubikore umva ugasanga abikoze atabizi mugabo ubizi ugasanga ntibaronsa akazi kubera iki bavuga ati ntitwoguhemba hajya nta mahera ukwiye guhembwa no kuri wagiye imbere kuvuga ni ibintu bisanzwe nani no bivuga ariko hari umugani baca ati petit à petit l'oiseau fait son nid namwe rene mugerageze mugende gutata amachance yanyu uyu mwaka ashobora kuba ari wewe uri kuratwumviriza cyangwa uri kuraturaba merci beaucoup yes mwabyumvise rero abiyemo muri ko muradukurikirana ukaba warufise umugambi naho utari ufise je rehanda gutumira ati
raba ugerageze 1,000 ngahe hari abige musanga barahije amashuri yabo ya secondaire ariko bataratangura kaminuza urumva yuko ushaka kuri umwaka wa mbere w'ishuri mu mwaka wa mbere wa kaminuza yindi zo zirakurikirana yes nuko rero reka tubakengurukire mubwe mwese mwakurikiye kino kiganiro ibijanye n'amakuru ya Miss ku Gasaka hani Ngozi tuzogenda tuyabashikiriza muje kuri page yacu ya Facebook yitwa ngo ku Gasaka Web TV ndetse no kuri Twitter nuko nyene no kuri YouTube nuko nyene hose genda mugira amajeme kuri YouTube naho ugire subscribe ucugira no kuri kagakengere naho nyene ufyondeko kugira ngo inkuru yose dushiraho izozigushikira MC Blaze ndagushimira murakoze cyane kandi ndagushimire we nongere nshimire na ku Gasaka Web TV no muntu afashe kamera mwese muri abantu biteka muriko muratuma Ingozi haguma hari ibintu vyiza cyane nkuko mubizi yuko itembera handi hose igataha Ingozi aho muca mwumva iyo mvuze reka Ingozi tugume tuyifata ibe igisagara ciza igisagara gifise movement ku buryo nabo hanze bose bavuga ati Ingozi ari igisagara c'abantu bagira iki abantu bakora abantu beza abantu bafashanya abantu bazima bashobora aba createur abantu nyine bashobora gukora ibintu vyiza igisagara cango zitume tukigira ciza cyane haba mu bayo no nahaho donc ahantu n'abantu merci beaucoup kandi muzobandanye mufasha n'abandi bose iyi TV online ntibije gufasha Miss ku Gasaka gusa ifasha abandi bose entertainment canke n'ahandi hose boba bafise impano bashaka kugaragaza kuko ni TV ishika kure mu gihe rero tuba dufise ikintu gishika kure aho hambere nta kintu twashobora kuronka ku buryo ushobora kudiffuza ngo uri muri Amerika tubone eka ariko ubu birakunda uri muri Amerika katubona eka rero tukivyaza umusaruro dufashe bene wacu na bene wacu bafise ibyo bashaka kumenyekanisha babiture kugira ngo ega ibintu birakorakorana niho bigenda neza babiture kugira ibintu bishobore kugenda neza mumenyekanisha ivyabo nabo bimenyekanisha merci beaucoup murakoze mubandanye mudufasha n'Imana ibahezagire cyane yes merci beaucoup nuko rero ja no muri commentaire wandikemwo iciyumviro cawe ushaka kuvuga ati muzo dukoreye ikiganiro kuri kanaka genda muri commentaire wandikemwo peace